I say what's up my people. Burya hariho ibintu vyinshi twebwe tumenya kandi usanga tubikorera ko twibaza ngo niko kuri mugabo ugasanga niko turiko turayoba. Ico ngomba mvuge niki, hariho umuntu afise impano ashobora kurangura imigambi yiwe kandi kazomushica ahantu yifuza. N'uwundi muntu adafise impano ashobora nawe agende kurangura imigambi yiwe kazomushica aho yifuza. Hari usanga ufise impano yo kuririmba, yo gucapa, yo kwiruka, yo kuvuga ibintu abantu bakavyumviriza, yo kundwa n'abantu abantu bagakunda. Mugano ugasanga iyo mpano nta na kimwe iriko iragufasha mu buzima bwawe. Iyo mpano ntiriko iragutunga aho gutungisha kubera ibintu vyinshi dufise vy'impano, aho ibintu twe dushobora gukora abandi bantu badashobora gukora. Nivyo bintu abantu bashobora gukorerako bikazobafasha imbere, bikazobafasha mu buzima bwabo, kubera ni ya gift twovuga ngo ati Imana yaguhaye woshobora kubaho kw'iyisi ufise itandukaniro n'iry'abandi bantu. Mugani hari abantu bafise impano ugasanga nta na kimwe bigezaho kandi bafise impano yo kugera ahantu kure. N'abandi bantu ata mpano bafise mugani ugasanga n'abantu bafise inguvu zo kwirukanga, bafise n'umwete wo kurondera ubuzima kubera bamenya yuko inguvu ari ikintu ca mbere ukwiye gushira imbere ya vyose. Naho ata mpano ufise mugani ukaba ufise bwa bunyarutsi, bwa kwirukanga, bwa gushaka kurondera kugira ugere iyo uri kuraja, nivyo bizogufasha kugira ushike ku ndoto zawe. Rero nawe ufise indoto mugani ukavuga ngo ati nta mpano ufise, urumva uba uri kuribesha kandi wewe uzoba uriko uriha agaciro gato, urisubiza inyuma kubera impano siryo terambere ryawe, ahubwo inguvu n'ubushake bwo kugomba gushica izo ndoto ufise nivyo terambere yawe. Burya ntakubesha nta muntu yifuza kutatera imbere. Twese turifuza ko twoba mu buzima bwiza. Mugani ukwifuza gutandukanye no gukora, gutandukanye ni ubuzima tubayemo. Rero wifuza ntushire ivyo vyifuzo mu ngingo, urumva uzosazira kwifuza. Rero bigomberwa ufise indoto utangure, naho atampano ufise urashobora gushika kuko rwego ko izo ndoto zawe uzibamwo kandi ukasanga wazibayemo mu bwiza budasanzwe. Rero uhereye no munsi, nyamba ufise impano, nyamba utafise impano, wewe gusa vuga ngo ati jewe izi ndoto ndazifise kandi naho vyanka ntibikunde mpaka ndacishiceko. Rero ino munsi utanguye ubushiramwo ubushake, shiramo ubushake mu bintu vyose uri kurakora, mu bintu wewe ugomba kuzoshikako, ushiremo ubushake n'umwete. Nyamba ari ikintu utazi ucige mpaka ukimenye, nyamba ari ikintu udashobora gusoma mu gitabo, rondera ubushakashatsi, ugira ubushakashatsi ushobore kwigira ku wundi muntu yoba abibamwo aho yoba yarabiciyemwo kugira nawe ugere kwizo ndoto, kubera ni wewe nta wundi atari wewe ushobora kugera kwizo ndoto. Burya ikintu cose uziko kiri kw'isi urashobora kuciga kandi ukakimenya. Si kuvuga ngo ati ngo nta mpano ufise, ahubwo ni wewe utagira umwete wo kurondera, wo kwirukanga kugira ushike kwizo ndoto. Ekarako kiyumvireko, umbwire ico wiyumviyeko in the comment section. Nyamba ufise impano yikwirikiranye, nyamba ata mpano ufise navyo nyene ufise indoto, ukaba ufise indoto yikwirikiranye, kubera burya atwese turi kw'isi dufise amasaha 28, urumva ntaho usumba uwundi. Wewe gusa gira uwo mwete kugira ivyawe bishike hakiri kare.